iyo umugwize gutunganya amatora wavuze twamaze kwemera ati none wewe ko yamatorwa ku bice 99 n'ibice 10 ndabigaye kwijana kwatamura rigera avuga ngo ntiyatora agiye bazabona uko abayatora mbavutse gugwaruka tudahagurutse tuze turerekana ukuri amanyanga yabo nyine ipfo koza turavuga je ari umunyarwanda no munsi yanzonyikiye kwereka ikibazo rero kiri mu Rwanda ikindi kibazo cyabaye mu Rwanda ngiki inkotanyi zimaze kwinjira muri Kongo zigakora iyo jenoside yo kwica abahutu hariyo abantu benshi bariyo b'abahutu bagowe n'izo mpfu no kuyerera amashyamba muri Kongo benshi barishwe bahitamo gufata amashyamba ayo ni amakuru ntabonye nahawe na benshi bagiyeyo agereza bayoye bagahita imyaka 11 n'umuhungu kuzamuka umva yuko umwana wa 11 baramufunze ivyo si crime contre l'humanité izo nyungu zagiye kubyuka myaka 90 na kuvaho 94 babasubire hari basubire inyuma kuko muri Kongo imbere na nsisi nta cyitwa umuntu cyangwa umututsi cyabaye Hello my people, mumeze neza jewe ndi Simbizi wa Semavumba umunyoni nkaba ngomba kwatumira mwihiganwa ryateguwe na Akejo Media. Ibyo nagyo sirindi ni Akejo Next Stand Up Comedy. Uwa mbere azabwa miliyoni 2, uwa kabiri miliyoni 1, uwa gatatu 500, uwa kane 300, uwa gatanu 200. Haba bene wacu ukwiyandikisha gusa n'ibihumbi 10. Ukwiyandikisha gutangura itariki 13 z'ukwa gatatu gushika itariki 1 z'ukwa kane. Hamwe iryo higanwa rikaba rizomara ukwezi kose no kuvuga ngo itariki 1 z'ukwa kane gushika itariki 30. Ufise ivyo ubaza hamagara kwizo nimero ubona ngaho kuri eka. Ndabakunda cyane. Hello bakozi ba Kejo Media, turabara mu kije twebwe turagumera muherereye nibaze ko ari fresh nako ko bibona ibintu ni byiza cyane. Izina ni NS go Manita Sami bebe kamera turi kumwe na Enoch Light. Umunsi rero mu kiganiro cyacu turi kumwe n'umusaza kandi ubugira kandi muramubona Simbizi wa Semavumba. Ni mpore. Umeze neza. Baramutse bari bagukumbuye kandi. Akejo Media. Muramubona nta wundi ni Simbizi. Umunsi Simbizi fise udukesyo tubiri tutarenga subiri rukumbi rwa neza cyane ndagura ku cambere Simbizi urazi ibintu bimaze iminsi biriko birasikira ndetse by'ingwano ya M23 uhereye hiyo bafata za Goma urazi kugeza n'ubu aho byenamirane yuko abantu bari bibaza yuko bigiye koroha ko na Uvira ifatwa ariko tukaba ariko turabibona nkuko abantu babivuga bari babyiteze uraturazi yuko umukuru w'igihugu ca Kongo wewe yigeze kuba avuga yuko adashobora kwicarana na M23 avuga ati ntabwo ashobora kwicarana n'abicanyi bariko barazana ibintu nka biriya mu gihugu ciwe ariko ubu tukaba twumva yuko buherutse ari muri Angola tukaba twumva yuko yivuguruje muri rya jambo yigeze kuba avuga ko adashobora kwicarana na M23 ngo bace mu biganiro ariko ubu bisa nkuko iryo jambo yagivuguruje aza yemeye ko ari tayari ko boshobora kuganira mbega ico kintu wewe wokivuga kwiki kubona buriya habaye ihinduka ry'imvugo yari yavuze ndetse akarahira kenshi ariko bibonetse ko agarutse nyine akivuguruza ivyo bivuze iki jewe burya surtout nko kuri bibera muri Kongo jewe ahanini ikintu namamagara ko ni ku mutekano w'u Burundi ibiraba abanyekongo sibyo uruhande runini jewe namandaba ni ruhande nza kubonamwe yuko Burundi buza kwisangana ni byiza yuko abakongomani boyaga sibyo kuko n'abarundi barayazi burya nayigeze no kubivuga yuko Burundi ukubona no mahoro dufise no mutekano dufise nyine nibona usangira kabisa nagahiye dusangira ingorane dusangira n'umunezero ni kubera ibiganiro twagize n'abarundi ari ibiganiro by'abarundi hari igeze kuba ingorane nkuko nyine muri Kongo bihari
sibyo gusa twebwe dufate nuko ibibazo twebwe twari dufise nuko byari bifise impamvu sibyo yes nambu no munsi kurabona yuko M23 ubwa mbere batangiye bavuga yuko ari nakurikiranye Javira Makenga yigeze gukora n'umunyamakuru yitwa Scovia aramubwira yuko bo ari kwikinga Scovia aramubaza ati none juste kuri by'amakonkete ari umuntu avuga ati John di defend ndindiriye ubunera ni defend nk'uko Burundi bwibereyeho ngaho inzego z'umutekano n'izo hari n'izo kwivuna umwansi nawe uja agana gutera ko urumva so we yavuye ati none ukuvuga ngo ni kwigwana umva kwigwana hama ntibyoshikana muka yacishuranya bayibona yes sigura iki ari umuntu avuga uti nshaka gukuraho ubutegetsi sibyo bamwe bavuga ati abomba gwanegera kure ubutegetsi umva atandukanye n'urwana kugira yituriye avuga ati agire resistance kwa resistance ishobora kuhaba kabisa kavuga ati ahantu injira zibaye ama resistance mugabo none avuga ati ni mpindure abiba ko yanempoza ibyanjye usanga rero n'ibyo bintu bukeneye ko empoza nawe hari abandi bintu bishobora guca bibangamira abo kubutegetsi buba bwatowe n'abene gihugu uci uzuka bugwanya urumva yuko ari intambara n'umwe negihugu aba yatoye abantu aho ugomba gutanguza basohoka niyo mpamvu rero cyavuga ati reka tugire hariya ibiganiro kugira twumve ikibazo cyawe usaba iki ari bishoboka bigakorwa mu Burundi byarabaye sibyo hari intwaro zikora ziko mu Burundi ibiroberi byabaye ari aho biciye umukuru w'igihugu bayishe umukuru w'igihugu yari yatowe n'abene gihugu yes bamwe barafata umuheto baragira iki mugabo rero mu nyuma cyaba ibiganiro ati none kugira tubane neza mu mahoro efekwa cyaba igenda uko bisaba igisirikare gicangwe bisaba nuko nakuriya gusa nuko kwinosi yari abantu batigera bahazwa n'ibyo baba basabye ariko umuntu mu gutwi agomba kubyumva nizo ngwane kenshi abanyafite bafite kutaba araba kenshi turakunda umuhugu twakaca agomba kurya umutwe kutagira nico ufite kenshi naho by'amarikira ko nta hantu uzawumva umuntu bamuhaye nuko byuma mu nyuma ngo yabyikuyemo ngo yasubiye babyo ko yakigeze n'itaka gusa rero niyo mpamvu uvuga ati si ba profe yuko baja haba ibiganiro kiba ari ikintu cyiza cyane si mbwa bari ibiganiro bigeza kuri solution irama pana bya bintu by'umwanya muto kubyo biganiro biramaze kuri incuro nyinshi amana bakavuga ati none ko yari yabihakanye yararindiriye iki bivana byose bivana n'uburemere bw'ibibazo none baze ko no mu Burundi kenshi abarongozi kenshi ntibagira gawo uturaba kwanza aba bantu mu muri ko murayaga n'abari ko barakora ibiki bana nk'ubu fate nk'umwanya event twafisaba ari abantu yafashe nk'iki zagoma za Bukavu kandi igira kabiri nacu numva nta ntambara idahitana abantu uravye impamvu fate nk'abasirikare uravye nk'umuntu bajya bo urumva nk'ubu ni bariko barica abantu hariya buriya buruhere bafashe bugwati rero abantu baba bafashe bugwati hari inzira nyinshi bavuga ati ko turabakongomani sawa tuko turarekamisha abyo iyo rero umukongomani ufite ibintu byawe uri kurarekama muvye murayaka none ibyo si kibazo ikibi nuko yaga n'abantu abanyamahanga abakongomani kubakongomani bagana Tshisekedi nibaza kwata hari n'umuhuza hagati no mu Burundi byarabaye ba Mandela baraja hagati n'abandi yego hari ibiganiro nyine ubona ati ibiganiro biragamije ku nyishu
turere nawe ku bwawe ati ibi biganiro kumbure hari ico bigiye guhindura n'ivyawe bakunda intambara ari ibiganiro bituma haba amahoro byo mu Burundi cyane Jesse rega hari abantu usanga bafise imitima ikomantaye baguma bakokeza bagwane bamarane rega mu ntambara hapfa abantu mu si biti bihatikirira urumva umwe FARDC apfuye n'umunyafrika ego hari imikino abazungu bamaze kudushiramwo babisaba yuko ko inkoho nibo bazikora bro kandi stoke zigumya ari nyinshi nabo niye baryoya babisaba kare impamvu twa tumarana kandi ngani baziye ko umuzungu yogerwa yumvise ko abanyafrika bihurije abashaka tukume tujana kugira ivyo ngo kavyiwe bigume bigenda ku murongo kuko nibo babikreya abantu umutegetsi nyeretse kubwira ati ya chef ani ngo dutamwe inoti twebwe abo muri entertainment acha bishira gute aho yanga twebwe ati basigiye jewe twemera mu maho nandika kwandikiranye icanditse ajye amafaranga y'amategekanya mu migumuko jari habaye imigumuko kemo yaduhereze tureke nyama turastabiliza atamije umva kubyo baba batagumuka Naguma bari ku murongo. Nimwebwe ati byo amafaranga kimweronderere kure. Ko bigenda ko saraka bije kabaho. Kugura marakimogene, kugura bya birangi, warasi babonye 2000. Aje nyine yatu. Kuvuga yakoresha ibindi. Twe dakweri nyine dukuriya ama content, dukuri ibintu bituma abantu mutwe yabagwa batuza. Aje nyine. Ujama yari abakoresha none irakimogene ifashe. Ndabuza gufasha nyene yahabaye imigumuko kugira ngo biturize bajya abantu baba yamaho yaduherera nyine abari dukoresha gatugwa none ntubona ubu yuko abantu twamaze kubashira ku murongo utwaro umuntu yoza ugumuka cyaje zangakirabira content musu kabura ikaba birarangiye gaho cyaduhe byunguka yego numva rero nuko twebwe rero ko yatura abantu b'abanyamahoro cyangwa ndi umuntu w'umunyamahoro sinoshikira intambara hano twandazi vyema n'umuntu ambira bifise nk'inyungu niyo Kongo wumva ngaho ibyo bariko baragwana twebwe turarenganywa turageka urenganywa ofisi ngo bari gukoreshwa n'abagombe byunguka uziga ngo ubuzingana gutyo ushobora gufata umuji ukagira iki ngo urenganwa nande usari ibindi bintu usanga umuntu abari inyuma babakinisha gutega boro Kujya abantu rero nibogyoye ngo baca bakokeza. Rero bayazi bigahera ni byitse. Aba ari ikintu ciza gose. Gabihe. Bayaga kwera ibintu byo muri Kongo byatanguranye imyaka 90. Sa 90. Babayeho bwa mbere. Mba byatanguye kera cyane. Amabuto no haba komakoma. Bisubiriye babona yuko bisubirira ari amahoro akaboneka ingoma numva ko bigaza Kinshasa babaza bari bien abana problem gusa umuntu yagiye kubagira izo nyungu zagiye kubyuka myaka 90 na kuva 94 yeah babasubire hari basubire inyuma kuko muri Kongo imbere na nsise nta cyitwa umuntu cyangwa umututsi cyabaye ari ibere y'abakongomani Ngaho mu nyuma kuvayo babaye cyo bacaba okay ikora umututsi abari babadi ukore je rero bifo kubabwizanya ukuri habeho ati mwebwe muri ko murakoreshwa kunuko te commission vérité reconciliation yes bayage ibiganiro byabo ari ibiganiro babwizanya ukuri ari umuntu abobwiye ati banaje burya rero je bari bambyenze kurondera inzaha ubivugiye ni fresh tunusikondera solution ukabivuga urumva jewe nako woze n'ivyo biganiro yabikeye amamurangije ngacamushika ku mahorara ibintu bikagenda fresh cyose akabiri kivuga gute murakoze cyane ica kabiri reka tugaruke no kuri ibyo nyene bisa navyo ubushize president Kagame yaratanze ikiganiro n'umumenyesha makuru baba mu kumubaza ati nko muri iki gihe ibiriko biraba urabona ko n'igihugu kiko gafatirwa ibihano bavuga yuko u Rwanda rwo rushigikiye M23 ibintu byinshi aragaruka kibaza mubaza yuko mbega ari hamwe uwo guha umwandi bumukishana na president wo muri Kongo niki wowe ushoboye kumubwira acavuga imvugo ziri tumagomba kukibaza nawe tubwire ico ushobora kubivuga ko
avuga ati buriya ico namubwira yuko kuri ibi biriko baba adakwiye kuba yoyobora kijya gihugu, adakwiye kuba yotwara Kongo ngo ayiyobore. Burya iyo mvugo yakoresheje wowe uyumva gute? Eko yo si point de vue utanga umuntu w'igihugu. Kubera buri muntu wese abafise ingana ni nko baba so gufisa urugo ugomba kwinjira mu by'urugo nta rugo gubakorera. Ivyo je ndafise ukuntu nganya urugo rwawe ndundi akagira ingana gutunganya by'ibiwe undi acana nayo ibikurawe gusa iby'urugo rw'undi ushobora ko intervena mu gihe ubona yuko uko rutunganije swat byo kubangami cyane byigira bikugejeje byo guteza imbere mbwa naho ni ntushyiramo amaguru urabaza yo si point de vue tanga umutegetsi mukuru cyane bigiye avuga ngo ntiyatowe none atatowe abizi gute ko atatowe nibyo biramura none enda kwera ikintu kimwe abantu ibyo nabambwiye n'abandi bantu yego bavuga ngo bariko baraharanira ubutungane baharanira ukuri baharanira na biriya igihugu kiba gifise inzego n'ibigo bize kwemeza abona sentare yego iyo sentare y'igihugu bize kubahiriza constitution y'igihugu yemeje tuno muntu yatsinze amatora. Yes. Iyo umugwi uje gutunganya amatora wavuze twamaze kwemera ati none wewe ko yamatorwa ku bice 99 n'ibice 10 bigaye kwijana batamura yigera avuga ngo ntiyatora agiye bazabona uko abayatora aba yagize abari gina mico wewe arafata nko mu Rwanda systeme yabo yamana abo bahiganwa bamaho babandi nyese uje ofisi nguvu ukeneye guhangana na Kagame aca gufunga nibwo bimeze si baba bajya ba Victoire Ingabire babe kumbure baba bavyonze dere biko ba Faustin Twagiramungu bace bangara para we yari na premier ministre wiwe mbwa yarapfuye cyo mu poza w'ikora ba Victoire Ingabire babe akadada uko agugara yarafise kimwe oyamana abatipe biwe umve n'imigambi yabo imigambi ipfuye nabi kumbure simbizi abayahundo navyonga oyasuko siwa decide igihugu kiba kiri tuguruye ku bantu bose gira mu Burundi murabuza kwiyamamaza abo mu Burundi hari abantu bijajara gute oya barijajara nyene wo umva mu Burundi baza yuko amategeko mu mategeko nta santima buriya icamo amategeko mu Burundi turashamo fanatisme mu mategeko basanga wewe ngukwera ngo je ndi naka ngo yango nibazoreka nitoza ori tegeko nagirira kubuza kwitoza nuko babimeze tandukanye n'ahandi ahandi yo uri mu opposant office kime utuja muri mu bandi amundi mu opposant akomeye bafunze aho ndavyumva jamais turisto abari ngara babagwasa bakwareye bande nabande bakobye bari hose ngenda ku Mana bari ngaho kandi amadosiye bari ngaho gusa turectifie wasa umugambwe wiwe ntiwigeze umushira kuri liste y'abitonze umugambwe wiwe twase neza abaza muri commentaire ko gwasa mubujije kwitoza urazo yego si gwasa wenyine mimi na Gaston sindimwe yari kuri liste ya CDP urazo abantu bace baza sindimwe gushika no munota asasa muri n'amashinga amateka nk'umudepite wa Ipona bajya bashinga amateka basene nuba mu bisanzwe hajya kugira bari kujya kuri liste y'indi migambwe bari kubanza kudemisiona mu migambwe barimo
Nabyo ariko ndakubwira kuri kijya cy'abantu boza kugira commentaire ngaho bari kwanza kudemisiona muri iyo migambi sigura yuko nibibanza harimo n'amashinga amateka cyaza abakurikira ku bariste yabo bo bakabivana muri iyo migambwe bagomba kujya kuri liste yabo bagiye kugenda kuri liste y'indi migambwe kandi atari abanywanyi bayo arabanye y'ibindi migambwe n'amategeko atomoye neza urabyumva mugabo rero bagashaka kumvisha ngo bababujije kwitoza kandi ari umugambwe wabo utabatanze bimaze ko nayo ko ari ikibazo cy'umugambwe umugambwe umugambwe wawe ari wowe uwutwara wereka kugutanga gute ari uwutwara kandi twacari ku kibazo ni ibibazo bibiri no mu twishura ndacyari ico cya gatatu ni kirimo urumva uzakwishura kugira ego wandaye kugira effective ku muntu ashobora kuzogera commentaire neza cyane yitwaje ko ndakubwira yuko nivyo mu Rwanda amatora yo mu Rwanda arimwe amafungao abantu barinumira kubera nta ujya mu by'urundi rugo twe nibituraba biraba abanyarwanda none ibya Kongo Kagame bimuraba nkande amatora ya Kongo ngo bimuraba wewe ibyiwe ko atamuntu aja ngaho abisesangure ngo yerekeye amairregularité ari mu byiwe kandi byuzuye ngaho nuga tuvuga ngo president abona ko gutwara kandi abakongo bamaze ari gouvernement légitime arabanyekongo bamwihitiye muno umubuza nkande inzego z'igihugu seni yamwemeje ko constitutionnel yamwemeje kumbure abavuga ko bivanye ngiranye n'ungu ega tanso ega bivuga bivanye n'umutekano ukuri abone bifashe hari ubwo makunga akabanga rashika yorambabwo ego nibuka yuko yatowe inzego ziramwemeza muga makunga aravyanga ati sivyo atiyatsinze wata wowe n'amakungu yamaze kubyemeza wubipinga nkane hari abantu nga Afrika bazoyisazira nabi pe zosanga Afrika nimba mvutse gugwaruka tudahagurutse tuze turerekana ukuri amanyanga yabo nyine ipfo koza turavuga je ari umunyarwanda no munsi yanzonyikiye adakumvishe ari ibintu byinshi y'umunyarwanda kandi ayigumvishe n'umunyarwanda yavuze iki gabasha ayigumvishe ndaza kwese mando ni ibintu mino miss maze miss abanyarwanda bameze barakwandikira cyane barandikira fo nabyo yabikwandikiye ryari mu gitondo hari umunsi nyene yabikwandikiye ryari yandikiye ugeze muri 5 mujanje president wa Kongo wa Uganda kuvuga ngo Tshisekedi ntiyobora igiosho bya nuko none hari umuntu arigera avuga ngo Kagame ntiyobora ari byiwe na tutarabi byacu n'abandi barabi byabo kumbere yari afise impamvu yiwe kuvuga ko abavandimwe rero hariho ikintu ushaka kwereka kimeze nk'ibanga bo bakoresha nkeka ko mwebwe mutitegereje neza ko mukibiteho ndimo nkama message menshi nkanda mubuze sinibuka n'ingene yitwa John yo ku munsi ndaronka aba bakwandikiye ejo nimba yayiranditse n'abantu benshi cyane kuri ibi board mubomba urashobora kuba wibuka amwe mu majambo yavuze mukayatubwira amahotyo barayumvirije yose yakunda mutoya nari nkikwereka ikibazo rero kiri mu Rwanda ikindi kibazo cyabaye mu Rwanda ngiki inkotanyi zimaze kwinjira muri Kongo zigakora iyo jenoside yo kwica abahutu hariyo abantu benshi bariyo b'abahutu bagowe n'izo mpfu no kuyerera amashyamba muri Kongo benshi barishwe bahitamo gufata amashyamba
benshi bagiyeyo kugeza aho biyahura mu mashyamba inyamaswa zirabarya abo bagiye basigaza kugeza aho bamwe bagenda n'amaguru kugeza aho bajya kuba muri za Malawi na za Zambia. Uzumva abantu benshi b'Abanyarwanda b'impunzi zo muri 94 baba muri Zambia no muri Malawi ntabwo bagiye n'indege ntibagiye n'imodoka ahubwo bagiye bahunga inkotanyi kuko zagendaga zibica umugenda. Nyuma gato inkotanyi noneho muri za 96 abahutu urumva kuko urabizi barakunda kuba benshi baragwira cyane ntibashize bose abandi bahise bayashyira mu magereza bayoye bagahera imyaka 11 w'umuhungu kuzamuka. umva yuko umwana wa 11 baramufunze. Ivyo si crime contre l'humanité. Baragiye harimo abaguye mu magereza harimo abo batashyikana mu magereza harimo abafunzwe bafite imyaka 12 agafungurwa afite 27 uri umunyarwanda afite 20 akaza afite 30 abo bafunguye barameze ibyo byose n'ibyaha nabo bakoze ko badakeneye ko ari umuhabivuga urabyumva muvande ndakwingiye uko urabyumva ndakumva wita ndakurikirana YouTube channel yawe ndareba uko nigenda hirya no hino ndareba uko uvuga ibintu byuzuye ukuri gusa ariko nkabazwa nuko nkabona abandi barundi bagenzi bawe bahaguruka ababazwa nuko atabandi barundi bahaguruka baze kumfasha urugamba batavuga ukuri tagomba kuvuga ibiri ko bira umuntu arahagarara akubaka ikinyoma cye akakigorora akagishyira ahabona yarangiza akakimurikira isi yose ariko abafite ukuri bagaceceka ntibagire ikintu bavuganamo kimwe bari mu Rwanda bo baratinya ko babizira sari impamvu kubera ko ibindi ibyo byose bigaragaza yuko ubusumbane buhari ariko kubera yuko FPR ifite imbaraga nyinshi cyane mu gihugu kandi yifashisha abantu b'amoko yose kugira ngo ibashe gukaruma abadashobora kuba bayumva uti icyo buze ni igiki nubona abantu bafite utuzi mu Rwanda cyangwa bari muri politiki kuza kugura ibikoresho bikoreshwa na FPR kugira ngo bibangamire abaturage wabo babahe n'amakuru aya ntuki amaudio menshi kandi buri audio yose ni content jewe ngene meze yego for jewe sindi umunyarwanda genda umurundi uri seriyo ni audio yavuye nyene hariya hakurya y'umuntu ari hariya kiri ibintu cyo hari ibintu byinshi abanyarwanda bafise bovuga je nganda nuko yene ntari umunyarwanda ufate ngo yabaye nk'umunyarwanda avuga ati atimba avuga ati jewe nuko Imana ngomba mvuge ibibera iruha inyuma y'imipaka je n'ibindaba ngamfise ibintu byinshi ngaba amaze kumereza nico yiga farije nakimenye no muntu ayico narinzi hari handazi kino inyuma y'ino kiganiro aho cyabandondera bamero n'ibindi baza kuba ari benshi wa rero umugabo burya narageze no kukivuga ikinyoma yego kinyoma ari amahorase menshi nabigeranya n'ibi by'inkundo by'abahungu n'abakobwa bakundana ari umuhungu ari warase usanga ihagaze ku kinyoma ugasanga umuhungu ntabwiza umukobwa ukuri cyangwa umukobwa ntabwiza umuhungu ukuri ngaho mje ba friend of ukuri kuragira iki kuraja habona kugiye hanje unyobare namutso ubona ingo zasambutse kuko nubwo uhisha haragera igihe binanirana jeje nk'urugo rw'iwanje ruhagaze kuko cy'umugore imbere yuko tubana namubwiye ati bana uraje kunuko bazi nyine twamenyanye abiziye byagenda yego sevre n'ukuri nyene bukati none umutamba none babanye gute ari umukobwa yigeze kumbwira ati ngo uburyo nambwiye ati bana ngiye cy'umugore wanje nakaza afise sha mugabo no kuba umugore wawe gusa kirakwiye ati kuba n'umugore wawe ati umugore wawe gusa nakone nakari karenze kubera narinzi neza ko kuba umugore namubwije ukuri ati indazi ushobora guhura n'ingorane ushobora guhura n'ibi umugore akazabizi byose ubumenye usanga rero twibereyeho wareze mugabo rero uprefeye ikinyoma umugore ukamuhisha ukuri kwawe kose
abo mu nyuma kabimenya kutambwiye naka ko mwabyaraye zica zibingorana kutambwiye naka kutambwiye ibi we mwambwe ati mata aho urucarusha bazi ikintu kimwe rero yes fresh ko urabona ujye mwana ujya n'uwanyu nuke kandi bahana nayo kandi yamwe mugasi makenga avyo cyose akavyegeranya okay amusha mwibaye yego ndabyemeye urabashize kuri efe ikinyoma nze baba kimati kimara umunsi n'ikimara umwaka ureo no munsi rero u Rwanda yuko ruragwana n'ukuri kuri ko kuraza ko kugana naho ubona abaterigere rya nyuma agomba ngo nyatowe nyagiti nashowe kugira gusa ronke gusa memwe ubona we namenye yuko ibi byose akara kwepo kuri ko kuragenda kumugana ndo ibibazo biri byahe merci beaucoup nabaye na bonus hari kimwe utashoboye kunyishura ko bugabo tuzokigaruka ko kijya hari ikindi nakubajije caje kigana ngira gatatu naco tuzokigaruka ko uwundi munsi kandi bino bibiri birimo byose nishaka gatatu merci beaucoup reka tugushimire kuri umwanya tumaranye wakoze cyane nisize kibono je ntaco nisize byunko kabiri byunko bimera muri ndabiguha nereza none byo hinge mu mwanya Akejo Media on the top reka twebwe dushimire uwo twari kumwe cameraman wacu Enoch Light ego tubibutsa kandi ko ari riganwa rero inyuma y'iri ryarangiye nijoro rya fans y'abafana ya hariyo iyindi rero iyaje next stand up comedy hezita ihiganwa nyezerezo zotangura guhera itariki 1 gushika 30 neza cyane kwiyandikisha bitangura ubu nyene content nye nawe yiboneye amagara kuri izo nimero bakubwira ingene babwira wa mbere ni miliyoni 2 wa kabiri miliyoni wa gatatu 500 wa kane 320 wa abari wa gatanu wa nyuma wa gatanu Urumva nawe nyene avyacikana. Yego. Merci beaucoup. Hamagarizwe izo nimero umenye na concept n'ingene higanwa ngene rizogenda. Kurya stand up comedy zicoroshe. Ya. Nkuko nagiye kuvyumva nuko uwo twari kumwe ari Simbizi wasema vumba atoyagiye byinshi cyane ya niyo ya comedy stand up akejo stand up comedy ya itangura uhereye ubunyene uri kurakurikirana kino kiganiro yago ni ganwa rigiye kuzomara ukwezi nukuvuga ubushimwe buzotangwa ku wa mbere wa kabiri wa gatatu wa gatanu mwajeje kubwumva nuko nyene biri ari byo baza inimero ziri ngaho byinshi urashobora gutelefona cyangwa ukandika ukazoza urabihabwa. Merci beaucoup. Turagushimiye Simbizi wasema vumba kuri umwanya tumaranye twongera dushimira namwe ba fans mweko badukurikirana kuri Akejo Media atako mudakora ndetse dushimire na cameraman wacu twari kumwe Enoch Light yarije NS mwari kumwe turabasezeye bye bye. Hello my people mumeze neza jewe ndi Simbizi wasema vumba umunyoni nkaba ngomba kwatumira mwihiganwa ryateguwe na Akejo Media ibyo nagyo sirindi ni Akejo Next Stand Up Comedy uwa mbere azabwa miliyoni 2 uwa kabiri miliyoni 1 uwa gatatu 500 uwa kane 300 uwa gatanu 200 hama bene wacu ukwiyandikisha gusa n'ibihumbi 10 ukwiyandikisha gutangura itariki 13 z'ukwa gatatu gushika itariki 1 z'ukwa kane hama iryo higanwa rikaba rizomara ukwezi kose no kuvuga guhera itariki 1 z'ukwa kane gushika itariki 30 ufise ivyo ubaza hamagara kwizo nimero ubona ngaho kuri eka ndabakunda cyane.